Ego murongoye urukino rwo koga mu Burundi uyu munsi mwateguye umenga bisa nk'ihiganwa reka mutore neza na neza ibi bintu mwateguye no munsi ku kiyaga hano kuri Olympique. Uno munsi twateguye ibyo koga bidasa nk'ibyo twadutegura. Ibyo twateguye rero bihamagarira abarundi bose kwaruka abashaje abagenda n'ubumuga ko menya koga kugira tugwanye abantu ibiza bihitana abantu bahitanwa n'amazi, bahitanwa n'imvura zuzuye n'inzuzi zuzuye, bahitanwa n'ibiyaga, bahitanwa n'amapisine tukababura dutanse twari tuzi yuko kandi batagwaye. Mushobora kutubwira mu biharuro abantu baba bahitanwa n'amazi? Murikije ibiharuro byatanzwe na OMS ryashirahamwe riraba amagara y'abantu ku isi rivuga yuko abantu baba batwagwa n'amazi bashika igihumbi ku munsi. Ibiharuro rero bakabona ko ari ikiharuro kininiya kandi aho ntibaba baharuye kumbure aho mu Burundi. Bica bisaba rero yuko ibyo bintu bihagurukira. Aha rero nibyo twatanguje uno munsi kuko babidusaba kugira tubafashe ku rugamba. Uno munsi rero twe twabiteguye itariki mugabo badusaba yuko tubitegura hagati y'ukwezi itariki imwe na 15 zo kwindwi iminsi ihurirana n'igihe haba ishirahamwe ryo kwinonora imitsi ryo koga ubu rikaba rikwije imyaka 110. Akarusho k'umunsi mukuru mu bijanye n'ibikorwa vya Federation ya Natation mu Burundi. Mwabonye ko naho twahamagariye abantu kumenya koga, twahamagariye koga aboga babaye benshi n'abagira ku mahiganwa yo koga cyaba benshi, kandi mwayibonye ko twashizemwo n'ibikino bitwereka ngende boga mu mazi atari mu piscine, ahubwo tukaba twaciye tuboneraho gutanguza umunsi wo kugira amahiganwa mu byo batari muri piscine mu nzuzi. Uyu munsi rero twebwe tugira akamaro, ikintu cyose kiza ciyongera mu byo dukora cyo cyose kiza kiduha ingufu biteza imbere urwo rukino. Twabonye ko mu gihe abavyeyi benshi batororeza abana babo iyo bagiye koga na cyane cyane baja mu biyaga, uzi ko piscine atari ya bose, mbega ho sagahaze kubona abavyeyi bamwe bakibuza abana koga iyo bagiye bakanahana. Avuze ukuri kuko naco civugo cuno munsi mu ntumbero yo gufasha kugabana abapfa ari uko kubari abavyeyi tukababara yuko ahubwo kubabuza mwotuma babatuma bakabakurikiza ko n'abandi babaraba kugira bigishe koga. Ibyo biri mu ntambamyi ituma abantu batamenya koga ari benshi. Impuhwe y'abavyeyi iyo mpuhwe rero nibeho mu kumuha umuherekeza mu kutamubuza kwiga koga. Muri uko gusiganwa twabonye yuko aboga amapisine basumbije aboganga mu biyaga mbere n'abamaze imyaka n'imyaka. Wowe muri fete nk'umuntu amenyereye ivyerekeye urukino rwo gusiganwa vyagutangaje canke niko vyategerezwa kugenda? Je ntivyantangaje, ni ibiharuro bisanzwe bizwi. Jewe ndi mu bantu bize koga baciye mu nzuzi, ndazi icahindutse ntangwe kwiga ibi bintu batwigisha by'amahiganwa. Akarusho ni kanini cyane. Hajya nuko mbere mwabonye ari batari babimenyereye, kandi nuko batari ko barasiganura ikintu, yaba ariko barasiganura ikintu bariko basiga cyane gose. Ibyo nibisanzwe mugabo nababare yuko abo nabo basizwe bafise ububasha nabwo kuguma mu mazi kubasumbya badahagaze. Ibyo byose bivana muco umuntu wese yirwa akora kenshi. Murabona aribiye amubonye aragiye kumukurayo. Aramufashe. Urabona kuna muzanye, urabona ko atapfa gufatwa ariko kose. Amuzanye agaramye.
atwaye ari kuri do ari ku mugongo ajya arashitse ahantu uriya musoviteri ashobora gushinga amaguru umuntu yatwawe asa n'umuntu yapfuye wavana kuraje ukamutwara ukamushikana urabona ko sibyo bimeze abana b'igikorero mwigwe abo bana urumviriza ko pure umutima ugitera ijambo bakenera impwemu yabayita bushabu agafunga amazuru agapusa hanyuma basubika mu nda amahoro n'iterambere ryo kuboga mu gihugu cyacu Burundi eka no kw'isi yose. Kuri uyu munsi uri hejuru twaramutse duhimbaza umunsi mukuru wo koga kw'isi yose. Ubushikiranganji busanzwe bukurikirana ibijyanye n'inkino n'ibishoka baraduteye akamo kugira ngo tuze ngaha kubashigikira mu bikorwa by'uno munsi. Natwe turavuga tuti arizo dusanzwe tujejwe itobira bigini tuti tuze kwifatanya namwe. Ijambo nyamukuru rero nagomba gushikiriza ahanini rihagaze ku gushima. Ubwa mbere nkashimira ikigo cemeye kutwakira, nkashimira kandi n'abajejwe intwaro ngaha mu Kanyosha batadusubije inyuma, nkashimira kandi na perezida wa federasiyo ya natation atakwatagira kugira ngo ico cigwa cyo kwinonora imitsi gitere kije imbere ngaha mu Burundi ndetse no kw'isi yose. Turamaze kuvyibonera ko akenshi iki gikorwa cyo kwigisha koga kiriko kiratera kije imbere, na cyane cyane novugira kuri championnat nationale yo natation iheruka kuba. Hari byinshi byabaye naho bitabereye mu kiyaga nk'uko tubonye uno munsi. Avuga ko uno munsi ko barakabijya, ariko nk'uko twe tubimenyereye tukaba twari duhora tubona baja muri ajya amapisine, tukabona yuko ubu nahari indi ntambwe, kuko nk'uko umugambi yawushize imbere kumbure nuko tubona hari byinshi biba kumbure n'ubuzima bw'abantu benshi bugasigara bivuye ku mazi, naho ari benshi ushobora gusanga babifata minenegwe. Kumbure rero ntumbero yafashe tukabona ko izofasha mu kugabanya ivyo biza by'abatwagwa n'amazi, na cyane cyane turazi ko abenshi batwagwa n'inzuzi kubera kutamenya, ndetse no mu mapisine turazi ko hari abasiga ubuzima. Tukaba rero tubona ko turiko turatera intambwe ishimishije, tukabandanya tumutera intege tuti atera aje imbere nk'umuzi, maze tweho ku bwacu twashaka ko zina Murundi wese ahari yo atobona amazi ngo ayahunge, ahubwo yo yagira umugenzi kugira ngo ayashitsemo amugirire neza ubuzima, ndetse abandanye nawe nahashitse avyigisha n'abandi. Amajambo yanje ntiyari menshi cyane, ahanini kwari ugushima nongera ndabakengurukira mwebwe mwese mwaje kudushigikira kuri uru rubanza. Tukanashimira na perezida na federasiyo ya natation atakwitagira kugira ngo ibandanye iteza imbere urwo rukino rwo koga. Abandanye ndabashimira ngira nti ni Harambe Sport, ni Harambe Natation, tugire amahoro. Reka mubanze mutwidondore. Nitwa Elsie Wamahoro, hama nkaba nahora nkina urukino rwa natation. Ubuye narahagaritse ariko mbandanya mfasha kugira ngo urukino rwo koga rukomeze gutera imbere mu Burundi. Urwo rukino mwarutanguye ryari? Narutanguye James na 6 nyuma ngeraho ngira ama competition byo guhiganwa, hama ubuye ndiko ndafasha abandi kugira ngo bashobore gutera imbere. Bikumariye iki mu buzima bw'urukino? Urukino rufite akamaro kanini kubera yuko birafasha cyane, uretse ko hari guhiganwa nkaronka
ubushimwe hariho ibijanye n'amagara kuko birafasha kugira amagara meza ko umuntu wese agira siporo agira amagara meza. Abarundi cyane cyane nk'aba bo hambere babona ko uru rukino umenga rutabereye abakobwa, hari akamo batera ugatera n'abandi bakobwa batakunda urukino? Ubuye muri kino gihe tugeze muri baza ko atakibereye umuhungu n'ikibereye umukobwa ko twese turi abantu, ico umuntu wese ashoboye guha inguzi yo kigakunda ashobora kugikora. Nico gituma ntera kamo abapfasoni, abakobwa, abahungu, abashinga ntahe bose ko twese turi abantu, ko urwo rukino rusha imbere bakigakoga ko bizotuma badageza ahantu baja bukuruzi canke boga badatwagwa ariko bashobora kuhaca neza atakibazo. Iruhande yo guhiganwa no musi twabonye ko harimo no kwigisha abantu koga nivyo hamwe no kuroba gutabara ubutwawe n'amazi byo mu bihaye nsigo. Uno munsi uko mwabonye yari umunsi twariko twerekana ahanini yuko abantu bakwiye kumenya koga kubera yuko nkuko mwabyutse mu majambo abantu 40 kwisaha barapfa bishwe n'amazi. Hama kandi ku mwaka baravuga yuko abantu bashika 360 bapfa bishwe n'amazi. Rero uno munsi igikorwa twakoze cyane cyo guhimiriza abantu cyane ngaha mu Burundi wacu durafise uruzi turafise Tanganyika, turafise n'inzuzi nyinshi aho abantu begereye inzuzi barazijamwo bagiye kuroba, hari abana baba hafi yaho bakwiye kwiga bakamenya koga kugira ngo birinde ntibaze batwagwe n'amazi ngo abariyo aba intandaro y'urwabo. Elsi waraserukiye igihugu muri natation, mbega wo twibutsa amahiganwa komakomeye wagiyemo? Amahiganwa komakomeye nagiyemo aratandukanye, hariho amajeux olympique nage amajeux olympique 3 n'ayandi mahiganwa atandukanye yo kwisi ayo twita championnat du monde nanye nagize atari make yashika kuri 10. Ego musore we wamye uroga wiba witwa gute? Ego Pamfi, umaze igihe kingana gute woga? Jewe ndabirambiyemo maze nk'imyaka nka 10 noga. Ubu n'uyu munsi woze wumva umeze gute mu muzi? Uyu munsi nashimye kweri numva ameze neza mu mubiri kuko vyanyeretse ko ibi bintu bifazwe mu ntege kandi nashimye ko twari benshi, hari n'ubundi buhinga niyongeye ko nize ku buryo ubwo nahora noga nubwo nabonye uno munsi hari ikintu bidasako bana ko barwigishije uburyo bwo koga ubushika bune, je nawe nkaba nasanzwe nzi nka 2-3. Ubwo rero niyongeye ko ngiye gukomeza niga kugira ndabe nanje ko notabara abandi mu mwanya hagize impanuka. Mbega imyaka 10 yose maze woga warogera muri kino kiyaga canke urafsandana warogera? Aha nyene muri kino kiyaga ahandi hantu rwaduse rwogera, ahubwo rwosaba narwe ko mwodushikane ahantu tuzaturogera hafi nyene hatwegereye tugashika narwe kuri iyo ntumbero yo kuzogera aho rwigisha narwa abantu. Nakoze